Uyu munsi musa mukurikirana ibiganiro vya Ganawe TV twizera yuko mumeze neza cyane mu makuru y'inkino yo ku mugabane wa Buraya turaza kuba tuyahera mu wa Real Madrid ariko aravugwa amakuru menshi agiye atandukanye. Equipe ya Real Madrid yamaze kuba itangariza equipe ya Como hariya mu gihugu cy'Ubutaliyano yuko umusore yitwa Nico Paz ategezwa kuba agaruka muri no mugwi wa Real Madrid umwaka w'inkino w'ibihumbi 2026 ushira 2027 nkuko bitangazwa na kino kinyamakuru Diario AS mu mugwi wa Real Madrid. Kandi haratangazwa ko abakinyi benshi ngenderwa ko muri no mugwi bipfuza cyangwa se ko navugira cyane umugabo yitwa Arbeloa kugira ngo ashobore kuba aguma muri no mugwi wa Real Madrid, kuko iyo ngo ahari batuma bumva bameze neza cyane. Tubabwira nko muri abakinyi uwitwa Vinicius Junior, Jude Bellingham, Federico Valverde, Antonio Rudiger, Thibaut Courtois, Aurelien Tchouameni ndetse n'uwitwa Arda Güler. Muri no bakinyi bose twabwira ko harimo abakapitene b'umugwi wa Real Madrid bagera kuri batatu bazoba bahari umwaka uza w'inkino wa 2026 ushira 2027, aho twavuga uwitwa Thibaut Courtois, Federico Valverde ndetse n'uwitwa Vinicius Junior nkuko bitangazwa na kino kinyamakuru cha Marca, kimwe mu binyamakuru bisanzwe bivugira umugwi wa Real Madrid. Equipe ya Real Madrid kandi ku ruhande rwabo baraye batangaje ko uwitwa Kylian Mbappe yaje kubagira ikibazo c'imvune, ariko uno mugabo Kylian Mbappe bikaba vyitezwe ko ashobora kuzogaruka mu rukino equipe ya Real Madrid izokina n'umugwi wa FC Barcelona wa El Clasico. Ikinyamakuru kandi Cadena Cop naco gitangaza ko umugwi wa Real Madrid wamaze kuba utangura kurondera uwitwa Lionel Scaloni, uno akaba ari umumenyereza mu guserukira igihugu wa Argentine rero kugira ngo ashobore kubaza gusubirira uwitwa Arbeloa, bivugwa ko agiye kwasohoka muri no mugwi wa Real Madrid. Turakibandaniriza nyene umugwi wa Real Madrid nuko umugwi wa Real Madrid watangaje ko uwipfuza uwitwa Gonzalo Garcia ategezwa kuzana imiliyoni zigera kuri 60 z'amanyaburaya, ariko twababwira ko umugwi wa Borussia Dortmund ukaba ari wo mugwi uri kurifuza cyane uno musore nimero 9 wa Real Madrid badugije muguye mu mugwi wa Real Madrid Castilla. Rero equipe ya Borussia Dortmund rero ukaba witegure kuba utanga imiliyoni zigera kuri 30 z'amanyaburaya. Mbega ne equipe ya Real Madrid umutange muri Borussia Dortmund cyangiraza kubimutizayo nukurinda tukaraba iyo bigiye kuba biherera. Uwitwa Edel Militao nawo nyuma ko aje kubagira ikibazo c'imvune byaje kuba bitangazwa n'uwitwa Abraham Promero ko uno mukinyi w'inyuma wa Real Madrid muri ino ndwi agiye kuba abagwa kugira ngo baze kuba bakurikirana ibijanye n'imvune yiwe, ariko twarabwiye yuko kubijyanye n'igikombe cy'isi no musore atagiye kuba aboneka, ariko akaba azogaruka mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza nukurindira tukaraba iyo bigiye nawe kuba biherera. Uwitwa Thibaut Courtois nawe nyene bitangazwa ko agiye kuba agaruka mu rukino equipe ya Real Madrid izokina n'umugwi wa FC Barcelona muri Clasico nkuko bitangazwa na kino kinyamakuru cha Cadena Cop. Mu mugwi wa FC Barcelona haravugwa inkuru y'uwitwa Marcus Rashford yuko atifuza kuba agaruka mu mugwi wa FC Barcelona, bambe kuba agaruka mu mugwi wa Manchester United ahubwo akaba akifuza kuba abandaniriza mu mugwi wa FC Barcelona. Uwitwa Marcus Rashford kandi akaba yiteguriye kuba agabanya umushahara yarasanzwe afata mu mugwi wa Manchester United kugira ngo bikunde ashobore kuba asinyira umugwi wa FC Barcelona, ariko ikibazo kikaba kitari aho ukijanye n'umushahara. Ego ni vy'umushahara uteje ikibazo, ariko ikibazo kiba gisigaye ni iki nuko umugwi wa FC Barcelona nawo utiteguriye kuba utanga imiliyoni zigera kuri 30 kuri no musore w'Umwongereza wa Manchester United. Nukurindira tukaraba iyo bigiye kuba biherera mu mugwi wa FC Barcelona. Kandi haravugwa inkuru nziza kuwitwa Rafael Diaz Belori ariwe Rafinha nkuko tubikesha kinyamakuru Diario Sport kemesha ko uwitwa Rafinha agiye kuba ahabwa uruhusha n'abaganga kugira ngo ashobore kuba agaruka gufasha umugwi wa FC Barcelona imbere y'urukino equipe FC Barcelona izokina n'umugwi wa Osasuna, ariko kandi twabwira ko atari wenyene ndetse na mugenzi we azwi ku izina rya Marc Bernal. Equipe ya FC Barcelona nayo irabandanya kurabira hagufi witwa Victor Munoz no mukinyi wa Real Madrid asanzwe akina umugwi wa Osasuna ndetse no mu guserukira igihugu wa Espagne. Abasanzwe bahagarariye mu vy'amategeko uwitwa Victor Munoz vuba cyane bivuga ko bagiye kubabonana n'abasanzwe bahagarariye umugwi wa FC Barcelona. Nukurindira tukaraba naho ko bizokunda equipe ya FC Barcelona ko ishobora gusimbana n'umusore Real Madrid ariwe Victor Munoz, ariko ni equipe ya Real Madrid nayo ubona ko itifuza kuba iri kuno musore ashobore kuba yerekeza
mu mugwi wa FC Barcelona. Tukiraho nyine mu mugwi wa FC Barcelona uko bitangazwa n'umunyamakuru yitwa Jolta Joldi w'ikinyamakuru El Chiringuito, atangaza ko mugwi wa FC Barcelona wifuza cyane gusinyisha uwitwa Marque Cucurella ku nimero 3, umwe mu basore bakina neza cyane basoza kinira mugwi wa Chelsea de Blues ndetse n'umugwi serukiragihugu wa Espagne. Mu mugwi wa Manchester United amakuru kuwitwa Bruno Fernandes ariko arashaka gukuraho agahigo gafiswe n'uwitwa Thierry Henry ndetse n'uwitwa Kevin De Bruyne ko gutanga imipira ivamwo ibitsindo myinshi mu mwaka umwe w'inkino. Nyuma yo gutanga umupira mwiza wavuyemo igitsindo kuwitwa Benjamin Sesko n'umukinyi w'umunyaportugal, Bruno Fernandes yaciye akwiza imipira ivamwo ibitsindo amaze kubatanga muri uno mwaka w'inkino wa 2025-2026 igera kuri 19, akaba ayinganyije n'uwitwa Mesut Ozil. Rero ariko araviza cyangwa se arakurikira kano gahigo kugira ngo ashobora kuguraho akuwitwa Thierry Henry ndetse na Kevin De Bruyne bashoboye ko batanga imipira ivamwo ibitsindo igera kuri 20. Twabwira ko uwitwa Mesut Ozil ashoboye kubatanga imipira ivamwo ibitsindo myinshi mu mwaka w'inkino wa 2015 ushira 2016 aho yatanze igera kuri 19. Uno mwaka turimo wa 2025 ushira 2026 n'uwitwa Bruno Fernandes amaze kubatanga igera kuri 19. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 ushira 2003 uwitwa Thierry Henry yakinira ico gihe umugwi wa Arsenal akaba yatanze imipira iva mu bitsindo igera kuri 20. Kevin De Bruyne aza kubanganya n'uwitwa Thierry Henry mu mwaka w'inkino wa 2019 ushira 2020 nawe nyine aho yatanze imipira ivamo ibitsindo igera kuri 20. N'uwitwa rero Bruno Fernandes bigaragara ko uno mwaka ashobora kubakuraho kano gahigo gafiswe n'abana basore babiri ariwe Kevin De Bruyne ndetse na Thierry Henry nari ryahagisigaye inkino muri English Premier League. Aho nyene mu Manchester United nyuma gutsinda ku munsi w'ejo mugwi wa Brentford, ni equipe ya Manchester United gushika muri kano kanya isabwa urukino rumwe gusa kurutsinda kugira ngo iciro mu burenganzira budasubizwa inyuma bwo gukina ihiganwa rya UEFA Champions League ryo mwaka uza wa 2026 ushira 2027. Witwa Xavi Simons bivugwa ko atagiye kuba akina igikombe c'isi nyuma yo kugira ikibazo c'imvune mu rukino umugwi wa Tottenham Hotspur wari kurakina n'umugwi wa Wolverhampton Wanderers muri nondwi tuje kuba turangiza. Uno mukinyi wa hagati rero wa Tottenham bikaba vyavuzwe ko azosiba igikombe c'isi akazoba atari kumwe n'umugwi serukiragihugu wa Pays Bas cyangwa Hollande kubw'ikibazo c'imvune yaje kubagira mwivi jiwe. Iyi ni nkuru twabwira mu Manchester United nk'uko bitangazwa na kino kinyamakuru The Athletic gitangaza ko uwitwa Nathan Ake agiye kuva mu mugwi wa Manchester City mu mwaka uza w'inkino. Mu kurinda yatwaraba uwitwa Nathan Ake iyo agiye kuba yerekeza nyuma yo gutizwa mu mugwi wa Bayern Munich. Usundi ni Nicholas Jackson bikaba bivuga ko agiye kuba agaruka mu mugwi wa Chelsea de Blues mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka wa 2026 nyuma yaho mugwi wa Bayern Dominic ufashe ingingo yo kudatanga imiliyoni zigera kuri 65 kugira ngo bashobore kubagura uno musore nkuko bitangazwa n'uwitwa Fabrizio Romano. Uno munsi umugwi wa Paris Saint-Germain kuri Parc des Princes uraza kuba wakira umugwi wa Bayern Munich muri kimwe cya kabiri gishiri cyane ma UEFA Champions League. Ni uwitwa rero Vitinha, Nuno Mendes, Fabian Ruiz bose bamaze kuba bagaruka mu myimenyerezo y'umugwi wa Paris Saint-Germain kandi ka bitegekanije kuno munsi baza kuba bagaragara muri runo rukino. Nukuri twaraba rero nabo nyene iyo bigiye kubabirira naho ku munsi w'ejo tugaruka turaba ku makuru azoba ariko aravugwa ndetse n'ivyarayibaye mu rukino wa kimwe cya kabiri gishiri cyane ma UEFA Champions League.